Ako karakanyamuneza ku bakunzi b'umugwi wa Dinamo Basketball inyuma yo gutahukana igikombe ca playoff bahejeje gutsinda umuguru nani ku manota 68 kuri 51 ku kibuga ca Departement de Sport mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu w'Imana igerekerezo rya 20 mu kakaro mwaka wa 2025. Abakinyi n'abamenyereza ba Dinamo baragize ico bashikiriza inyuma y'ugo rukino naho twagerageje kurondera abo runani tukabakena. Cuma akenera Dinamo yagize ati Je suis très content avec mes coéquipiers, mes amis. Ndaryohewe cyane kumwe n'abagenzanje inyuma yo gutahukana kino gikombe. Twashigikiranye turagwana uko dushoboye mpaka tugera ku ntsinzi. Nshimira Imana kuri iyi ntsinzi nizera ko tugiye gushika kure hashoboka. Basumbije novuga envie yo gutsinda. Basumbije envie yo gutsinda. Twaje tuyidetermine. Twaje tuzi yuko abakinyi babo bakomeye tuzakugira defense ikomeye no kubapika muri attack. Abarongoye igihugu n'abarongoye FIBABU bashikire basket, murabona yuko basket geze kwego runiniya. Haraza abajore bavuye muri Etats-Unis, bavuye muri Europe, bakoca abazungu bavuye mu Faransa, bavuye muri Espagne. Nibadushigikire baduha ikibuga gikwije amastandard komisha kwakira n'inkino zivuye hanze basket yino iboneke ko amatana arahari. Etienne Tematonge nabagira ati Merci. Comment tu te sens après avoir gagné ce match? Je suis très content, je suis ému. nuzuye umunezero udasanzwe. Ntivyari byoroshe dushimira Imana yo yabikoze. Noshimira abakozi ba Dinamo kuko bakora igikorwa nabo kidasanzwe mu misi yose badushigikira ku munsi ku munsi. Ndabakunda n'umutima wanje wose. Nkaca nshimira rero n'abakunzi ba basketball muri rusange baje ngaha. Ubundi bwo turaryohewe. Merci aussi le public de Unani. Et c'est grâce à eux qu'il y a le show. Donc vraiment je suis très content. Merci, je remercie tout le monde. Amenyereza wa Dinamo na wati le but de gagner le championnat, c'est ensuite pour pouvoir participer à la balle et représenter cette fois-ci fièrement le Burundi. gutahukana ibiganwa bitanga uruhusha rwo kubandanya guserukira Uburundi mpaka muri base niteka guserukira Uburundi. Ubuherutse ntitwarose amahirwe yo guserukira Uburundi. Ndizeye ko n'umukuru w'igihugu cyo kimwe n'abandi babishoboye bazodufasha tugaserukira Uburundi. Ndakunda kino gihugu canyu cy'u Burundi. Ndakunda umunezero w'abakunzi ba basketball bacu. Umenyereza bajijwe intambwe abona basketball mu Burundi igezeko naho yagize ati Très bien, je crois que le niveau des joueurs et des coachs que vous appelez est très bon. Nibaza ko intambwe abakinyi abamenyereza bagezeko ishimishije. Ubu ni ku migwi yose igisigaye nuko hoba gushira hamwe hakubakwa ikibuga. Nico kintu kibura ku Burundi kuronkaho bakinira. Hamwe abarongoye imigwi n'abafasha mu gushigikira boja hamwe bakabikora. Nibaza ko twubona kazoza kadasanzwe muri basketball y'u Burundi. Kukijanye no kongera ko abakinyi canke kuguma nabo mu gwa Dinamo ufise yagize ati C'est un peu trop tôt pour vous dire honnêtement. À la balle on a le droit à 5 étrangers. C'est différent d'ici. Ici on a le droit ico muri à 6 bare étrangers mais seulement 3 twemerewe abakinyi twemera abakinyi mva makungu batanu bitandukanye na hano aho twemerewe abakinyi batandatu ariko tugakoresha uyu munsi ni kwishimira umunezero dufise. Tuzobabwira ngira inyuma y'indwi ibindi. Ugo rukino ruheze baciye batanga ubushime ku migwi yigenjeje neza aho umugwi wa Dinamo waciye uronswa igikombe ni miliyoni 10 nk'umugwi wa mbere. Urunani ruhabwa miliyoni 5 nk'umugwi wa kabiri. Lezipo ironswa miliyoni 3 nk'umugwi wa gatatu. Ku ruhande rw'abakinyi bigenjeje neza uyu mwaka nabo barashimiwe. Romisi Bujeje asanzwe akinira umugwi Urunani yatowe nk'umukinyi yateye imbere cyane gusumba abandi. Garba Kennedy umukinyi wa Dinamo nawe atogwa nk'umukinyi azibira gusumba abandi. Etienne Tematonge umukinyi wa Dinamo yatowe nk'umukinyi yaranze umwaka umwe bita MVP yongera atogwa kandi nk'umukinyi yatsinze amanota menshi no kuvuga amanota 16 ku rukino. Patrick Nkurunziza umenyereza wa Lezipo
nawe atogwa nk'umenyereza yigenjeje neza gusumba abandi. Augustin Bizoza umukunzi w'urunani nawe yatowe nk'umufana w'umwaka, akaba mbere yaciye atogwa n'umufatanyabikorwa wa Febabu kuzoherekeza umugwi uzoserukira igihugu. Umugwi wa Dinamo ubwo nyene ukaba uronka uburenganzira bw'uzoserukira Uburundi nkino za Road to Ball. Urunani na Rezipo umugwi wa kabiri n'uwa gatatu kongera ko remesha kubera ko ariyo yatwaye igikombe ca East Africa Basketball Championship ku mwaka uheze, bakazoca bitabira iryo higanwa rya East Africa Basketball Championship Cup.